meme na president iyo foromire akorerako ahakura amahera kuziganya hamwe no gushora imitahe mu bikorwa bizomuzanira kantejo nta kindi aho cuba umubosi kandi kuba umubosi bro sigutunga itaca imodoka no gutunga ibyo byose no ni processes kugira ngo ushike kuri liberté financière. Tubaza umutumire wacu ibibazo ukisanga nawe mwico kibazo rusanzwe urimwo karangira ukironke inyishu. Umutumire wacu reka tuguha ikaze bazuramutse abakunzi bacu baze tukomeze na gahunda z'uno munsi. Yes kukukuze kumugoye neza murakaza neza. Yes Elizeve naho turakwakiriye mu biganiro byacu nkuko tuma tubana keshi utuma dufashanya keshi mu biganiro nk'ibi byubaka no munsi nka Claudio Dright nese mu gusaba kurondera kandi manda gutestinga aho ujya hose ntibaze ngo wowe urashobora kuncika muri bino bikorwa. Elizeve rero ikibazo cyanje cy'uno munsi kiragira kiti igitige nyamishi cy'ugwaruka benshi barapambana harabusanga baramaze kwihebura abandi ugasanga no kugerageza barabihebye abandi ugasanga baracari kuri tele bapambana bagerageza gusonga baje imbere abandi bikanka bagasubira inyuma ariko no munsi nka Claudio Dright ndakwazi kino kibazo kigira giti niye formule general ugwaruka ndetse n'umuntu wese yifuza gutera imbere yokoresha kugira ngo agumane ingufu mu bikorwa bya misi yose yongere atera imbere mu buryo bworoshe niya urakoze Dright mugabo witegure ko nyuma y'iki kiganiro nanje nza kukubaza sije nyene woguma urabaza kugira ngo menye nimba ivyo tugenda turaganira uko bukene uko bwije nawe bikubaka sivyo none nije cyane yes bajene gwaruka bene wacu namwe bashikibanje mu vy'ukuri ibiganiro vyose tubashikiriza kwizi mbuga zacu tuba twamanje kubitestinga kugira ngo turabe nimba byo twubaka tumaze kubona yuko byo twubaka twateye intambuko yo kubakika turaheza tukabazanira kugira ngo twubakwe twese kandi tugendere ku muvuduko aho niho tutazobonamwo muri twebwe ibisuma tutazobamwo abaroga abandi tutazobamwo abica abandi kubera ko uvuga ngo Elizeve Dright yankiranye uyu munsi rero ambajije ngo ni yahe formule general niyo mu by'ukuri ni yahe formule general isi yose ikoresha natwe turiko turakoresha. Formule ya mbere igizwe n'ibintu novuga bishika kuri bitatu tubwira ivyo nyene twashaka bo ikintu ca mbere ukwinjiza verbe akimire raba ukungene worondera source de revenu ukungene wo kwinjiza akantu si sawa okay amahera ivyo navyo bituruka mu kazi ivyo navyo bituruka mu kwishora mu mariske agiye atandukanye kandi mu gutangira akazi no mu kurondera akazi mu vy'ukuri utangirira ku kintu gito hanyuma ukagenda uraduza indoto zawe no gushika ku iterambere ryawe. Ikintu kigira kabiri verbe igira kabiri ni épargne Dright kuziganya ni kuri kwa Mungu saving ikintu kigoye ndabaragiye abajene tudashobora kwiyumvisha nuko nyene dushobora kuba twabikora. Yes ibintu bigoye ubivyumujena kugira ati none jewe nda savinga ibintu naranabona je no savinga gute ico kintu bajene umaze kubona source de revenu ihahandi aho hejuru bimwe tuvuze mu by'ukuri ni byiza ko niyo yoba makenya usaving nimba winjiza ibihumbi 10 ku munsi nimiburi buri saving igihumbi burya mu mwaka uzoba ufise amahera ashobora kugufasha umugambi ariko kandi hari haba saving ra gusohoka kugura amafona azimbye amapantalo azimbye agezwe amamarike azimbye n'ibindi ariko umujene entrepreneur ari engage mu by'ukuri yama savingira umugambi. Gatatu ari naco gihambaye ni investissement y'amahera yose weparingishije uca uheza ukayashira mu bikorwa ugatangira ukikirira nuko bose bakora nuko baziranose bakora nuko bamayondori bakora wibagirwe kubumbwa n'ivyo ufise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elizeve narakoze cyane uraduhaye umuco wa nyawe watubwiye ko ari ibintu bitatu bikuru gusavinga gushora nk'imitaye mu kintu runaka ndetse no kurondera source de revenu. Elizeve kandi bazigenda birakwiye pe kiretse ni waba udashaka kubyumva ibintu birumvikana wigisigaye no kubishira mu bikorwa. So reka dushimire abakunzi bacu badukurikiranye mu kiganiro yazo no munsi warumvise
izo principe general bagende bazikorereko bazoga katubwira muri comment imbere yuko tumara ikiganiro nashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa mbaza ni biki bivyigwa bigenda biragufasha mu by'ukuri je mu by'ukuri bivyigwa bamura duha imisi yose ikintu bigenda biramfasha bimwe ndabishira mu ngiro ariko naje sino kwiyemera hariho igihe byanka cyane gusavinga kirangora cyane okay ugwaruka ariko nibaza ko twese dukomite inguvu ensemble kugira ngo dushobore kuba twogera kwiterambere ni byoroshe ndabizi ariko birashoboka Reserve na ikintu nambesha mbere no kubwira ibyo tubwira turavyumva ariko ikintu ca mbere je nshira imbere kugerageza kenshi gashoboka je numva ari cyo kintu nokorera ko cyane gusumba ibindi byose merci beaucoup try again bro murakoze cyane merci beaucoup